bagorera imishahara bafashije ibintu byinshi igihugu kuko nibo batuma abariya bose badakorera imishahara babaho kuko uzobasanga mu maserivisi y'igihugu aribo batunganiriza mu bandi na wowe ntuvuge ngo uratunze utunze kubera ko hariya hari abantu bacunze aya mategeko bariya abantu bacunze amategeko rero n'uno munsi wewe ivyo bifaranga uri kuribaza yuko utunze hamwe bokubwira bati wewe hamwe wo kugirira nabi ntituzokuraba waza ko ucu bigenza gute Mr. Focus Shimirimana turabaramukije natwe turabaramukije ubuherutse twaraganiriye kuvyerekeye ubutunzi turaganira byinshi cyane na cyane twashimikiye kuvyerekeye imishahara none ni gute umuntu afise akazi bidakunze kugaragara neza ko yotunga ku rugero rurerure nk'abajya bagwiza atunga duhora tubona usanga batunze ibintu byinshi cyane bakanakaraswa ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'ikomine ni gute ubisigura gute ni umushahara muto ugerageje kubyihweza byaba biva kuki urakoze cyane kutubaza ico kibazo yego twaragerageje kubivuga ko kuby'imishahara ariko rero reka ndagusobanurire neza ukuntu ibintu biba bimeze nibaza yuko sirya mbere ubona umuntu akorera umushahara abantu benshi bibaza ukuntu atotunga canke yotunga ukuvuga ibintu byose ama ndakubwira ibiharuro ibiharuro gute uriya muntu dufate ubona ko yatunze yarashoboye kuronka umwanya wo kurondera amafaranga no kuyakoresha nibi na biriya uriya umuntu aba yarize amashuri maremare mugani wa wundi arosa akazi ativye biragoye ko yotunga ati gute umwanya wo kurondera amafaranga aba yagiye kwiga amashuri kuko wanyarukije amashure uheza kaminuza ufise imyaka 25 navyo ni ibintu bidakunze gukunda muri Afrika uravye mwino myaka iyo iheze wasanga umuntu adubura ku ishuri akongera akadubura agatripura iriya myaka yose yari yo kurondera amafaranga ibiri kiratakara hanyuma akazi umuntu azokora akamenya mu myaka 25 kuko niho umuntu ashobora kuba yamaze kumenya ico azokora rero kugira uje mu kazi ubanza ukaraba ati bariya bari mwakariya kazi bimeze gute bariya bimeze gute ariko rero nduge kuri rya jambo ati mbe gute badatunga kandi bahembwa umushahara yego hajya mujya ahantu bobo by'ukuri baba bashobora ko umushahara uja kuwukorera ubona ari uko ugukwiye umushahara rero ajya sobuja mu kuwuguhemba cyane cyane bajya usanga bavuga ati dufise matrikire ni ukuvuga yuko sobuja aba yarafashe ujya mushahara wawe akawugenamwo inshuro imigwi ikurikira ni ukuvuga hajya we uzuguma wumva nkorera nk'ibumba amajana 3 amajana 2 wewe ntushobora kuguma wumva ayo mafaranga ukayumva kw'izina kandi ukumva ari menshi cyane ukumva ari menshi mugahajya ujya sobuja aguhemba ujya mushahara ikijujo yarashoboye kugena ujya mushahara wawe uko ntuwukoresha ahubwo ni wewe utaharuriye ukuntu ujya mushahara bakoresha umushahara ujya mushahara dufate akarorero nk'umuntu ahembwa ibihumbi amajana 3 ku kwezi nutabishikana aca yumva ukuntu bigenda ukorera ibihumbi amajana 3 ku kwezi bigaragara yuko sobuja aguhemba ibihumbi 10 ku munsi wiriwe uramukorera cyangwa utamukoreye kubera nko kuwa gatanu kuwa gatandatu kwa Mungu arashaka kuba ufise konje rimwe mu ndwi abajya akorera umushahara
iryo konji ararihongera akariguhemberako n'irya minsi ibiri no kuwa gatanu no kuwa gatandatu ugaca uhembwa ibihumbi 300 bigaragara yuko ku munsi ukorera ibihumbi 10 ku munsi rero bijya bihumbi 10 ukuntu abahaye abikora nyene sobuce ukuntu yabipanze wese ko hawo bibona no kuvuga yafashe ku munsi mu gatondo ugomba uje ku kazi akugenera inoti y'ibihumbi 2 yicaye arongera akavuga ati uyu mukozi wanje kugira ngo ameze neza reka saa sita ndamwandikire isahani y'ibihumbi 2 bivanye naho uyirya ishobora kuba yari kwinyama canke atanyamiriko wewe yakwandikiye ibihumbi 2 bigaca biba 4 bibaye 4 akongera karaba ati uyu muntu wanje ankorera neza reka no mwijoro ndamugaburire ibindi bihumbi 2 rero ayo mafaranga akugaburira ku munsi ni ibihumbi 6 bya rasiyo rero wewe utashoboye kubibona uguma wiyumvira ngo uhembwa ibihumbi 300 kumbe ukwezi kuzohera sobuja yakwandikiye ibihumbi 180 byufungura byonyene nukuvuga ivyo hamuto bifungura wopfa rero uzoca usanga amafaranga n'imiburiburi aho ngombye nkuremwe izindi depense ndavyite yuko uba impande y'akazi nta depense mufata bisabwe yuko ufata ibisi ugasanga ibisi ya setisa yo kugenda iyindi ya setisa yo kugaruka bigaruka yuko ukoresha 1,400 ku munsi wavyumvise ko muri bya bihumbi 102 byari bisigaye uca ufata ukarabute none ku kazi ntonda y'imisi ngahe ayo bivanye n'ikonje ufise ivyo sinobijako reka dufate yuko uba impande y'akazi wowe umushahara sobuja baguhemba amafaranga ushobora gukoresha ico wipfuje cose ni 120 b'impande y'akazi ivyo 120 nivyo uzokuramwo isabuni nivyo uzokuramwo icupa dufate unywa amusteri imwe ku munsi bigaragara yuko mu minsi 30 uzoba umaze kurya ibihumbi 90 hama bigaca bigaragara yuko mu bya bihumbi 102 by'umushahara haciye hasigara ibihumbi 30 urumva ucuguramwo isabuni ugaca ukukoramwo ibindi bintu n'amamega igifise Android bivanye ukuntu wayirose nawe rero ugaruka kubona uti none ko nguma mpembwa sintunge eka kandi amahera baguhemba wewe utabonye ukuntu bayagabuye rero kurya bayagabuye rero nawe wateza kuyakoresha kurya ugomba gutunga wateza guca urabuti ko reka nizirike ko bampaye 2 byo mu gatondo na 2 bya saa sita na 2 by'ijoro ndabo ukuntu ndayacira sinze gutamba mu buto tangana aya mafaranga mpembwa aracari make rero umushahara wewe udashoboye kubona ukuntu bawutunganije uzokwama wumva uri kurahembwa amafaranga mugabo utabona iyo yagiye kumbe ukaguma ushuha mu mutwe sobuja kuko kuyaguhemba kuko ntayaguhera ubuntu kuko nturi imbabare uri kumukorera akazi ako kazi nawe mu kumukorera yaraharuye icyakakuramo n'ukuntu nawe utobaho nabi kuko uzonarabe ajya akeshi uzorabe abantu bakoresha abantu umuntu agukoresha akabona yuko ugomba kumutera akazi ni harya uca wumva avuze ati ngomba basereka ndakongere harya wibaza ko abayankiki abayanka gutakaza umukozi mwiza bibaye na ngombwa uzokwamubona bafise ubuzi hari ubuzi babona ati kugira tumuremereze tumuroge neza reka ducine umuhana ingendeshwa agenderako bakaguha igitoro imodoka ukayigiramwo bakakugumiza ahantu hashushe ntihakonje ntihakanye rero wewe uzoguma wumva ufise ivyubahiro mugabo amafaranga yoyo udakorako bibaye na ngombwa uri umushefu wa service bagaca bagukotera ahantu
uba bagaca bakongerera ko n'umushahara w'ibihumbi nka 10 igihe ari uyoboye abandi akaba ahejeje gufata baba bagufashe kuko wewe uzoguma wumva uti je kubera kare nahora mpembwa ibihumbi 300 none dufate nimba wari umukozi mu bandi muhembwa umushahara uri mu bakozi mu bandi baciye bakugira umushefu wabo baciye baraba bati reka rero ko ari umushefu tumwongerere ko 30 ibyo 30 bizotuma wewe ukoresha barya abandi kandi bafite ingufu nyinshi wowe uguma wibaza uti jewe kuba ndabasunza nyene umushahara kandi nivyo mugabo wagaruka kuraba kuri ratio nawe imwe mu gatondo no na saa sita no mwijoro mbe bakurengereje kwangaye usanga ari 30 bakurengereje we no kuvuga yuko baciye bakongera igihumbi mu gatondo kimwe cyayi ca bitatu sasa ca bitatu ijoro ca bitatu uko umuntu bamudugiriza umushahara niko n'ibyangombwa byiwe akoresha ayo mafaranga biguma biduga rero nawe azoguma ayajya cyane ni nako nyene uko umuntu yumva akorera umushahara munini ni nkuko atabona agaruka guca abona ati hariya sino hateramira mwabariya nteramire mwaba kumbe niko uca urya umushahara abankurwagwa nta mugiteramana none wumva wobura umuyobozi wumva wotumbera ahantu ahuvutse mu rwagwa ugerageza nawe ukagomba kuja ahantu banywa zimwe za musteri henekeni ivyeri noneho nta muyobozi yonywa ikiyeri no mu Burundi canke mu Rwanda canke za Kenya za Tanzania ntubibona inzoga z'umuyobozi ziba zizwe kiretse iyo zabuze kweri iyo zabuze uranywa serengeti mw'ico gihe rero uzogaruka kubibona ikibazo rero c'imishahara rero kiguma rero abantu bacibaza ko kikabashusha cane bibaza yuko umuntu akorera umushahara yoza gutunga urwego rungana n'urwo rw'abandi kuko uravye nakubwiye yuko amashure umwanya wo kuyiga uba ibaze warize muri kaminuza ushobora gusanga kaminuza imaze ufise hafi imyaka 30 wa wundi muntu nawe mwahebera rimwe yabageze ubuhumbi hama rero na nkwereke ukuntu y'amafaranga by'ibihumbi 120 baguhemba 300 yogaruka ugusanga bitagutungisha kandi ari umushahara munini ari umushahara kandi wumva munini wumvise ko menshi arayufunguramo hanyuma no kuvuga bige 120 biba vyasigaye kuba wariye 108 aho uri wa muntu utarenza ko kuri bya bindi sobuja aba yarakugeneye atakubwiye bica bigaruka kwerekana yuko mu mezi 10 wowe umaze kubika 1,200,000 bigaruka mu mwaka ko woba ufise 1,440,000 aho rero umuntu uyabika uko nyene dufate uri umusore yihanganye yitahuye wa musore bavuga ati umusore yarihanganye yashotse arongora urakoze akazi imyaka 10 iyo myaka 10 bigaragara yuko wowe ufise 1,14,000 kuri konti ayo mafaranga rero yoba ari ngaho ucugaruka kwiyumvira none uno munsi yo yaguramwe iki turi mu gisagara aha mu gisagara biragaragara yuko byo kugora besho hana mu gisagara ubukose yayandi yo gukota ntitwayavuze kuko twahajya mu mahera baguhemba warigeze kumva mu iyo myaka iheze basaba amahera ya logement abakozi bakorera imishahara nuko nawe nyene bari babibonye naho waba yaguha nyene ayo barayaguha umva nawe nyene atahira mu gukota aho utagomba ati reka tumuhemba 405 umvaga aho bukose inzu y'105 aha muri uyu muji bica bikugora kuko yarya bakurengereje bayaguhera imvo iboneka nta mafaranga baguha atamvo iboneka bakubwiye ngo nayo gukota kiretse uciye ubwenge ukavuga ati ko bampaye 105 ryo gukota reka nce nza kuraba ahantu hota 100 canke 8 naho haca bakure y'akazi kawe canke 50 nimico gihe rero uzocugira ati none noguramo umuduga za miliyoni 14 reka
ntibishoboka ntibikunda niyo yakora mwiki. Ikindi kintu kigaruka kugaragaza yuko umuntu akorera umushahara bigaruka kumugora gutunga, naho baba bamuhemba y'amafaranga afatika, yego nta muntu atunga ku mafaranga menshi, ko narakubwiye harya ubonye umuntu akenye ni ibintu abantu tutagomba kwemera. Umuntu akena ubwenge, n'ibyo 120 umuntu yobitungamwo, kuko birakoze ibintu bitari bike ukatunga, kuko uribuka ko nakubwiye yuko umuntu ashobora guhera ku biyoba, ikiro ubona aho byaba byarazimvye ni 5,000, 6, 8. Ivyo biyoba urashobora kubitungamwo, mugabo biye bya 120 biraguze n'ibiro vyinshi, ikosa aho rica ribera kubera ukorera umushahara. Urya mushahara umwanya w'akazi ushobora kukwemerera kuja gukora ibindi bintu, ntibikunda kuko uzokorera sobuca kuva mu gatondo kugera ku mugoroba, kandi uzotaha warushe rero ejo uzoba uriko urategura ivyo uzosubira kumukorera mutama. Uzosanga ukorera umushahara ikintu we wikorera ubwawe nukoga no kwisiga byonyene, ibindi byose wikorera sobuca, kuko no gufungura n'umwanya yaguhaye urumva ni time yo kugira ngo wewe ushobore kuraba uje gufungura wongere uje koga umva nivyo vy'ibimwe vy'iwawe akasuka, kuko n'ubundi harya uzoraba nk'abantu bakora ahantu ukorera umushahara ahantu hanoze, ukahasanga uri kuri reception wakira abantu, utoza koga na wa mwanya wawe so uca kubona udasa neza utamesa neza, ivyo byose akazara kakuhindurira. ntaguciremo gatoya, hari ahantu noba naratembereye casaba yuko impuzu carazira kuyambara inshuro 2 wacu uhindura ukambara izindi. Tubandanye no kuvuga ivyo byose ni muri ya mafaranga yasigara yajana n'ibiri uzoga muri koramwo kugira unezereze nawe sobuca kugira sobuca ntagusubirize. Ari ikintu rero ica gituma abandi bantu bakorera umushahara na cane cane bafise ubwizigame. Ubwizigame iyo ndakubwiye ubwizigame icyo yani Kinyarwanda, mu Gifaransa assurance bajya bashira amahera intega kazoza nk'ubwishingizi. Nico gihe rero bajya abantu uzosanga aguma avuga ati ndafise matricule, agasanga wa musore yari yarizigamye y'amafaranga aho kuvuga ati je kano kazi ko ndagakoze imyaka 10 reka mfate zino miliyoni 14 ngende kuzikoresha akandi kazi kakabari abandi bantu mbona bafise amafaranga bariko barakora, nsabe nandika ikete de mise en disponibilité, leta urayandikira canke mu boss wawe ukamwandikira ukamusaba ati rero ma akanya nze gukora ivyanje, hama ugiye mukuri atamakosa ufise birashobora kugaruka ukazosaba ukandikira wa muntu yari wandikiye akagusubiza mu kazi igihe ubonye iyo wagiye wakuzuriye. Ni bake babigira kubera yuko bararaba bati jewe kufise matricule ninasaza bazoguma bampemba, mugama yera bazoguhemba ni yamwe waziganya mugabo make naho nyero uzosanga rero umuntu ayakoreye umushahara hagera igihe bagaruka ko ubuzima yarabayemo agikora ho bwaragendeka, amaze kuva yo gupasiyona bimwe mwita gupasura hoho bica bimugora kuko utashoye kugera 120 bagufungurira umva wogera make abaho batagufungurira oya ntivyoshoboka bica bikugora. Rero kugira ubone neza icatumye mvuga yuko umushahara bawugabura, uzokwamubona umuntu ayakorera umuntu kugira ubone ko umushahara ajya n'urya mushefu dufate amareta igihugu amashirahamwe ukoramwo hirya amashirahamwe usanga ukoramwo baguhemba umushahara bawugabuye, uzoca ubibonera ko aba bantu bakorera umuntu umwe rutende ahakwirikira. Ushobora gusanga umuntu akorera umuntu mu kabari, urabona yuko ububare uratunze abashomeri benshi,
rero ukazosanga mu gatondo uzoza wumva uhawe urabaza none harya baguhemba ngahe ukumva we muganga twewe nakazi ngo bariho nibaduhemba muganga wagira ngo gupfa kuhicara yego mugana haha yarahicara ukazosanga yarateye imbere rimwe na rimwe ni kubera iki atera imbere nuko nawe nyene ibyo abarimo atabimenya yego wewe dufatane nk'umushomeri yize usanga yize muri kaminuza bamugize shefu ku kabare kanaka caye kw'ihoteli amubwiye shefu umubosi wiwe ati je nzoguhemba ibihumbi 100 canke 105 umva yize kaminuza yego mukafati ce kweri miri hoteli ndahakorera ibihumbi 105 yego ce kweri barampenze mugabo serivisi zo mu hoteli uzoca usanga ufungura mu hoteli ufise chambrette uba muri rimwe ca kubera uri umushefu utanarihira no kuvuga ukora ku kabare naho uzoza wumva ngo muganga ngo mu gatondo 200 ngo vyo kurya ngo saa sita ibindi 200 ngo vyo kurya ngo no joro 200 vyo kurya bya bihumbi 100 canke 102 canke 50 baguhemba mu kabare wa mu bitora bikwiye atangorane kuko keshi no kububara hari gihe aho urakora isuku isabuni aho cumesa ngaho nyene asanga ari huba nico gihe rero kubera ko mu mutwe tuba twarapfiriye ku ishuri tugomba kuronka ico bita matrikire ushobora kuguma wemera gukorera akazi umuntu gasanzwe atamatrikire ufise ugumuro useregeta na bwa bufaranga baguha urondera uwo wohereza igiturire kugira zoze kuguha amafaranga aho urohembwa ibihumbi 300 batakugaburira hama ukazosanga utaha ibihumbi nka 40 by'umushahara hari wari uri ku bihumbi 100 by'umushahara utora udakozemo muvuga zosanga warabwegeranije bwa bufaranga naka yaguhemba ukwiye 300 canke 5 ubutanze n'igiturire yego uraseregesa wingingiza umuntu kugira uronke iki akabikire ntuharure neza yuko ego matrikire byo kuri rakenewe yego uramutse ugakora none wibaza yuko uyifise ari wabayeho neza mw'iki gihugu eka abayeho nk'abandi mbego kuvuga yuko wewe ngo ni wasaza ngo bazokwama baguhemba nta bantu mwiganye badakorera matrikire bashaje canke badashaje bashobora kwikorera ivyo bintu byose barabaho kuko ubwo nyene uko gukora akazi atabwo bufise umengo warashitse ivyo bizotuma udatunga yego kora akazi ubu nawe wizigamira uvuga uti reka je nkore nikorere ko je hariya atahandi hantu ndaba menye uko ibintu ndabigenza ku kibazo cy'umushahara je mbona yuko nogisigura nka bene uko yego kandi nibaza yuko ushobora kuntahura wewe wanyumvirije cyangwa ugasanga uwundi ntahuye ego akazi ukarose ugakora mugapana kuja kugatangira ibiturire wari usanzwe ufise akandi kazi uriko kuko n'abandi bataba bagafise muba mubanye mu buzima bumwe kandi bimeze neza. None tukiri ngaho ni gute umuntu yotunga amahera yayaronse ko twamaze kumva yuko mwene kuyamuhemba waba yaharuriye ibiharuro bikwiye bivanye n'ivyo afungura ahaba n'ibi na biriya, none kuwayarose nawe yoca bigenza gute kugira ngo ashobore kuyatunga hama amufashe kuba nawe azoshika nko ku ntambwe sebuja ariko canke basi aje musi yiwe gatoya? Ukuvuga murakoze kumbaza ico kibazo. Ukuvuga narakubwiye yuko hajya kuronka amafaranga umuntu wese araronka amafaranga, yego hajya n'ikicucu kiraronka amafaranga, mugabo narasubiyemo kuvuga yuko ikicucu nkicotunga amafaranga. Eka umuntu aciye ubwenge niwe ashobora gutunga amafaranga, kuko mu bintu vya mbere n'ubu je nemeza ikintu coroshe kuronka uha uraraba no mu kibano n'amafaranga, mugamo mu bintu vya mbere bigoye bibaho kw'isi gutunga n'amafaranga. Ubona nakubwiye ko amafaranga afise umunwa gusumba umunwa w'umuntu. Nico kimwe rero ugomba gutunga ayo mafaranga urashobora gukora ibi bikurikira. Yego
imbere y'uko uronsa amafaranga ubanza kuvuga uti nkora iki canke ko narondeye amafaranga ndayakoze iki igihe cyose uzoza kurondera amafaranga udafise ico uzoyakoze uzoyatunga ntibikunda naho uvyoshika ukaba ufise ico uzoyakoze ugasanga iki kirahombye uragaruka ukarondera ikindi kintu uzokoza ayo mafaranga uzokuronka mundi mushahara ugakora iki nimba n'umunsi wari woroye inkoko ukabona yuko zace zigwara irya ngwara zigahwera ucuvuga mundi mushahara rero nzoronka nzoca norora impene canke inkwavu byose ukagenda urasambagiriza napana kurondera amafaranga kugira ngo uyarye kuko ugomba gutunga amafaranga bika iziganirize amafaranga hama urye ayasigaye muyo waziganije apana kurya amafaranga kugira ngo uze kuziganya ayakunaniye aho uzoba uri kurihenda n'amafaranga uzoronka igihe cyose uronse amafaranga ziganya uziganije wamumenye uti ndya ngahereye apana ngo naraye ndiyaya waya niyo yasigaye urakunze kubibona dukora mu mifuko twerekana tuti mu mafaranga ejo nari mfise nasigaranye urya muntu uramuraba arashobora kuba ari yene ibaze muri yandi yari yatoye no kuja kurya yarasigaranye n'ayandi aho nawe baraguhembye uvuye gutora umushahara kuri kopeke canke kuri banki uca mu kabari uciye uyarya yose ugaca werekana ati amafaranga nasigaranye bitandukanye na wa wundi yayatora kuri banki canke kuri kopeke wa mushahara wiwe agaca agenda akayabika muri banki ku yindi konte canke akayabika mu naga abantu ico bita terezorizasiyo umuntu abika amafaranga uko abishaka undi aca yagura inzahabu agaca ayibika undi yahembwa amafaranga aca yagura agaparasera aciye yahembwa 500 aciye yagura agaparasera ka 3 n'ahatari amahera palpable ayabitsa aho yunguka canke undi aca yanuga muri rimikashe yiwe aciye atora inoti 2 za 10 ati aya acunga umufuko niyo nza ndarya n'umusarari imwe muri ya 10 arasigaje mwana yanjye ejo nyene gwa yabasha ngo cyane natuguranyanya usigaranyanya rero sigama hanyuma ufungure muri yandi rero sobuja yakwandikira 300 ntuce wishinga ngo mpembwa amahera menshi ngo mu gatondo ngo je nzoja ku kazi ngo icyayi usasta ndiye ngo mwijoro ndiye raba ukuntu ugeneraliza ufungura kuko mu byigwa byakoze hajya umuntu afungura gake agafungura bikwiye akora akazi agakorana ingufu zikwiye bigatuma adasamara wace aronona amahera kuko hari utuntu dutwara amahera icyo bita amitsike ugafungura utuntu tudafashe kandi tuzimbye mu gatondo kubera wishimiye umushahara saa sita ugaca wongera ugafungura hama mw'ijoro ugaca wongera ukazurafungura utuntu turireje ugomba gutunga amafaranga ufungura imfungurwa zifise akamaro mu mubiri izo mfungurwa zishobora kukumaza umunsi wose umurango wose utarasubira kugomba gufungura hama n'imiburi ufungure kabiri muri bya 6 uzobuca yakwandikira urokore 2 mwico gihe uzogaruka kuzosanga uriye yuguhembwa 100 ningahe n'ibiri uzosanga n'imiburi ushoboye guhembwa hafi 106 cyane n'itanu n'utundi tuntu aho ubutanguye kumenya kuko hajya amafaranga apfira mu gufungura no mu kunwa ugaca uhungera ukaraba uti je ko mpembwa aya mafaranga byoba byiza mvunguye uko nkanwera muri VIP canke apana VIP nkanwa mu bandi muri sempe bare busanzwe aho uzoshobora kuba uriko urakora ikizame cyo gutunga kuko ubuzima ntuzobone ngo bajya barondera amafaranga batize ico bagusumvya nkuko bo bashobora kwihanganira amafaranga nawe ugaca ugomba kubereka ko basomba kuyafungura nabo bagaca bayagukuza ko ubwenge narasubiyemo ndakubwira yuko
urya muntu aba yarabonye yuko ufise amafaranga aca amenya gutorera inyishu ikibazo wowe ufise. Nk'ubu urya muntu yumvise yuko mwe mukorera akazi harya aca yumva ati bariya abantu babandikiye icayi mu gatondo twaraye tukibandikiye, arashobora guca avuga ati reka nce nshinga resitora ikora kayi mu nzira baca nshireho n'abakozi hamwe umuntu yinjiye aca anyaruka kunywa kayi agaca yirukanga kayi karyoshe, waba ariko arayagukurako ubwenge nawe naho hantu nyene ho gufatira fire misi yose ahantu hanyerera canke hagimeze nabi uri umushoferi wafata fire ukagabanya akariro ukemera ukiniga bakumva bakakuvuga yuko ubanira wihangira kumbe wewe uba ufise objective. Yego uko bintu bimeze. Hama hariho kandi kabazo, irihe banga abagwiza atunga bakunze gukoresha canke nk'umuntu abashaka gutunga amafaranga, n'irihe banga? Kuko biragaragara neza yuko burya naco gituma uzosanga ibintu vy'ubutunzi umenga biragize, none n'irihe banga rituma ajya amafaranga bayagumana? Bakoresha irihe banga? Ibanga rikoreshwa n'abatunzi harya sirindi cane uravye ukuntu bameze. Rimwe nakumye ndakubwira ku mushahara kugira utunge uzobirabira kwa barya abantu mwiganye wewe wasumvye ubwenge mw'ishuri ukaguma wibaza ngo naka ona ikijuju mugabo urahejeje amashuri uragarutse gukora kw'ishuri yubakishije uragarutse kurondera ngo urazonzanira utuntu ruguru akuzanire mu muduga wiwe nta bwenge mw'ishuri wewe wabona umenga arahaze. Birya bwari ubumenyi bwo gusubiramwo birya mwarimu avuga. Ahantu yagusumbirije ubwenge naha akurikira uko nyene yaronse yaronka umwanya wo kuja kurondera amafaranga yongera yihanganira akora akazi kariko kose. Umuntu kesha atazotunga uzokwama wumva avuga ngo hano kazi je ntako nokora, akongera akanashiramwo irindi jambo ati turya dufaranga banaka bakorera je ntako nokorera, kuko biragoye nk'umuntu w'umupware ko yoshobora gukorera amafaranga make canke ngo akore ikintu c'ikiraka ahembwa ibihumbi 10 canke 5 canke 3 ku munsi. Harya umuntu aba yarahevye ishuri arabona ati ko je urwanyuzuriye ko bimwe bahora batubwira reka je nje kwigwanako nje gukora kariya kazi naho kagayitse hama nongere nge mu karesitora kamwe bateka amateke n'ibijumba bitanahwase. Wa wundi nawe yiga nawe ivyo ntavyo yoshobora kubera babona ati jewe umupware yamenyeye hariya muri kaminuza babazindukiza ku cayi bakabagira uko bakabarera uko bakababwira yuko ngo iyi miduga yose mubona ngaha mu gihugu iyanyu nimwe muzotegeka nimwe muzofata ingingo. Rero wewe acabona ati ibi byose si ivy'iwacu hano kazi ntakakora. Wa muntu muto nawe ka kazi kose aragakora aya mahera kubera abakorera no kubwoba kubera niyo yarose nyene avuga ati ninasaza nzobaho gute, akazoza ararunda amahera bucece akazosanga yaratunze ya mafaranga yabaye menshi. Y'amafaranga amaze kuba menshi kode abagwiza atunga baca bakoresha aca agenda akayaguramwo ibintu amatungo. Ayo matungo rero uko ayaguzemo ataguze inka araguramwo impene akagura amaparasera hama wewe wize uzogera kuronka ico bita kimire ucurondera ahantu ugura ucugurira wa wundi nyene wibaza ngo namucankanije ndamucema we numenya amafaranga yahaguze nawe azodandaza incuro zingahe acakuramwo ibindi. Nawe uzosanga kubera yuko buriya umuntu atize atari yanaronka amafaranga uzosanga yaragiye arakarongora bisanzwe, uzosanga ya madeni nakubwira ata madeni maremare arimwo kuko nakubwiye ko kugira ugize mariage warize usaba credit bagaca bagusabwira tuzoruhembwa ya make ayandi twirihe hama ugaca wongera ukaja mu banyagihugu ugasaba credit y'inzoga kuko ziga nzoga narakubwiye yuko fendofe buke uzoziriha
wa muntu nawe atiga aba yaravuze ati je nta kundi kuntu kubera ko nta bajama barebare vise gaca yitorera umugore bibaye ngombwa bakaca baja ku gipande kuko Imana ihezagira babiri. Ico gituma uzosanga abo bantu mwe mwita abagwizatunga bagarukiye mu w'indwi mu munani mu w'icenda mu w'icumi cumi na rimwe canke afise diplome ya humanite kuko urabona muri iki gihe tugezeho ufise diplome ya humanite woja kubwira umuntu ngo je narize oya usa n'uwari yarize amashuri 4 canke 5 muri iyo myaka iheze bahe baravuga bize uravuga uti je ndazi gusoma aho izina ry'iwanje ryanditse ukihorera abandi nabo bakabandanya bavuga bati twe twarize turabapware ukabareka kuko ugomba uraca igipande ugomba ukahamvya nabo bagenda za Zambia za Kenya bazokora ubuzi bw'iwawe kuko n'abantu bake wize kaminuza yokwemera kuja kwicara mw'ishopu nko mu kindi gihugu adandariza uwundi eka kandi aguma avuga ati jewe ebana ntegerezwa kuzokorera leta matrikire akibagirwa yuko izomuhemba amafaranga ibanje guharura ku ntoke kandi nawe nyene urumva nta kundi kuntu yobigira niyo mafaranga iba yarose kuko inka ikamwa ico yarose niyo boza kuguhemba amafaranga atabonetse iryo banga rero abagwizatunga bakoresha mu gutunga abantu baba barize kenshi niryo basuzugura uzobibona umuntu yemeye kubigiramwo yarize akemera akavuga ati rero ko je nize kaminuza reka mpamvye abandi nkoreshe burya bwenge nize ndabe yuko vyongirira akamaro uzoca usanga ateye imbere gusumba n'aba bandi bari babirimwo bamwe batiga kuko arinze abishoramwo mutahe ababifisemwo experience bitandukana na wa muntu uzosanga ariko arigisha icigwa ca ekonomi ngo ni ivy'ubutunzi ugasanga ubwiwe wenyene biramugora kuba yokwerekana 30,000 yasigaje ku mushahara kuko ntivyashobotse kuko amabezwe yonyene afise ni menshi ni naco gituma ubona bagiye mu mashirahamwe menshi amareta ibihugu vyinshi na cane cane ibihugu vyinshi guhera biriya vy'abazungu bikubwira bati byara umwana umwe canke babiri canke batatu bo nyene baba bazi bati none ko tumuhemba amaheruku none mwana nimba uvya 120 wasigarana ufise abana batatu umva umwana umwe harya angahe umwandikira angahe abantu urashirako ayintuzenye amashuri kugwara umudame nyene uko nyene kugwara ibiki kugwara nuko bamwe hagiwe na leta yarabafashije amareta menshi arabafasha bakabona ati aba batipe tubahaye amafaranga yose ibararyobarwako nagiwe na rero abagusinyisha kugenda umushahara ajya muri rusange abantu bakozi bakorera amashirahamwe canke amareta canke amasosiyete bararaba ati twebwe umukozi w'iwacu ntiyogwa ruswi kandi ntiyomaramara tubona nihagize uzogaruka kubona novuga babahemba ico nokwita presque solde ni kuvuga ni ikintu kiba casigaye umuntu wese hajya umukozi akorera amashirahamwe canke leta amareta ibihugu vyose babanza bagakuramwo amafaranga dufate nka mituweli ibihugu byose bakaraba bati umunsi umwe twoyamuhereza yose ibara ryogwa kuko hajya umushahara w'umukozi dufate w'ishirahamwe canke wa leta ibihugu vyinshi hajya uyateranije bayamuhaye rimwe na rimwe nk'uwo wumvise twavuze ahemba 300 hajya usanga ari mu 500 canke 600 mukabararaba bati tugire mu kudushireko riski mbe niyavunika bizogenda gute niyagwara bizogenda gute tutaramuhemba ho umugore wiwe yogwara vyogenda gute umwana wiwe yogwara vyogenda gute nihaje uzokwamubona baca ati twaragukoterije muri mituwere ati umwana atarakwiza imyaka 18 turamugufasha hanyuma ati muri assurance naho mu tuntuzeye bijya byo kuziganya navyo ati twarakuziganirije intega bizoza uko ku kwezi barayakurako yakagenda wowe ugwara
utagwara ugira ikibazo utakigira ayo mahera aba yagiye mu ntumbero yuko uwabakoreye atazoza kubamara amazi nk'uwo warakoreye igihugu cifashe nawe ugasanga umuntu uraguye mu bitaro yoba ibara rero umuntu yashinze ibintu vyo guhemba imishahara yarabiravye ati bano bantu bobaha amafaranga none urabona abantu bakorera ishirahamwe canke leta baza baborewe nka saa 5 saa 3 ukazumva kubwiye ko ata mafaranga asigaranye apfa kuba yahembwe gusa ni ukuvuga n'ubundi n'uwo muha umushahara wose atakuyemwo utwo twuntu twose yo yajya kurya nyine canke akagwa mwazangorana agacagwa muri zangorana akabura ikimuvuza abantu bakarirwa baritwengera nejo ubazoza wumva babandi bamwe bahebera amashuri mu wa gatanu mu wa gatandatu aya twenga umwe bigana nyene yamaze amashuri mu guno munsi kubera utuyoga twamucanze wacu usanga aragutwenze nivyo bibona baca babaziganiriza hakiri kare yego kugira ngo ntibazokwambike urubwa uwo yakoreye nimba wakoreye ibitaro kanaka cyangwa ugakorera ishuri kanaka canke ishirahamwe kanaka iryo shirahamwe rizokwa naho ubona muba mwaravanye warapasiyonye hari akantu rikikushirikiye ahantu gapfume kaba gato mugabo kabeho nico ciza co gukorera umushahara kuko wowe barakubikira ukazorinda kuko bavuga yuko ukwica imyaka 16 y'akazi baca bakubikira uhembwa ubuzima bwawe bwose mugabo igihe wahora ukorera umushahara umenga mu gihugu turimo utakwica imyaka 15 ajya amafaranga barayaterura yose bagaca bayahereza umuryango wawe igihe upfuye rero nico kijya ako karimo kode nike cyobona umuntu akorera umushahara agerageza gukora n'imiburi yibura kwiza imyaka 15 16 uburyo bwaho naho yogira ingorane bakamushira mu zabukuru urumva nico gihe bamusize mu zabukuru akwiza imyaka 20 y'akazi bya bindi byose arabibenefisi mugabo igihe ukiza ingorane ukagwara ukaja mu zabukuru utari wakwiza ya myaka urumva nacuba warabakoreye muri leta umva ntibuguma bakuze aya mahera utaziganije naho ubona rero umukozi wa leta adashobora kuva mu kazi kiwe waje gukora ibindi kubera hari amahera aba yarasize hariya urumva nawe nyene yoba apfuye rero gukorera umushahara ni vyiza niba utagiriwe ibakwe ryo kuwukorera abandanye yimanaginga araba ukuntu yobaho kuko igihugu nitwobamwo twese ngo ngo vyoba vyiza tutakorera imishahara eka bakorera imishahara bafashije ibintu vyinshi igihugu kuko nibo batuma abariya bose badakorera imishahara babaho kuzobasanga mu maserivisi y'igihugu aribo batunganiriza mu bandi nawe ntuvuge ngo uratunze utunze kubera ko hariya hari abantu bacunze aya mategeko bariya abantu bacunze amategeko rero n'uno munsi wewe ivyo bifaranga uri kuribaza yuko utunze hamwe bokubwira bati wewe hamwe wo kugirira nabi ntituzokuraba waza ko ucu bigenza gute kandi niyo ushinze ibutike bamwe b'imishahara nibo bagushorera nabo nyene bagushorera kandi ariko ntuzobone nk'amareta aje gutoza asirase ntuzeye ibitase bijya vy'umwaka amakori ibikitase n'amatagisi uko ni ukuvuga ajya amahera ni n'uduhera duke ducagukako ku mafaranga wewe kuri serivisi baba bagukorera kuko ibaze nk'ubu wewe bakwivye urashobora guca telefona ukabwira babandi bahora baza abashefu cece baranyike abashefu baca bagomora ingabo zikiruka ku basuma kandi igihe abo basuma bafise inkoho ukazosanga barakomerekeje iki inzego zijejwe umutekano bahaye baziriki y'amafaranga yawe ajya amafaranga yawe rero woyishimira cyane naho wowe uyafise wogenda buhoro buhoro kuko twese turakeneranira ntugende wishime ku bantu bugare ngo wararonse amafaranga waronse amafaranga kubera hari abandi bariko baragufasha byinshi nuko rero nukibona ku kibazo cyo kugomba kuvuga ngo naka ntiyatunze umuntu novuga icyo umuntu yotunga cyane igikuru nuko umuntu ababayeho uzugerageze utunge ubwizigirwa utunze ubwizigirwa
yego nta na hamwe utoshika naho yoba wa muntu yari asanzwe afise amahera make atabantu ahemukira naho azogwaza umwana ba bandi bafise imiduga bazomufasha bamufashe kumutwaza ku bitaro banamuterere kuko ibi byose tubona ngaha kw'isi ni ibyo kw'isi twavutse tubisanga aha tuzobisigaho nta mvo n'imwe yo kutofasha umuntu ngo nuko ngo mutangana igikuru nuko ukugira umufashe yoba yitonda ibintu abitwara neza nimba akorera umushahara muri serivisi akora atarenganya abantu atazuruma abantu canke ngo afate nabi abantu ngo acinyagurize abantu ari umuntu ugenda ku kazi kiwe akazogufata nabi yishimikije ngo nuko ari mw'iyi serivisi ntamenye nuko uwo nawe ahayafata nabi ico nawe yomusaba umuduga yomusaba ubufasha vyo twese turakereraniye uze ukorere neza ikintu umuntu mu bugwaneza utamurenganije ivyo bizogufasha naho uzoba warashaje ata amafaranga ufise abantu bavuge bati naka akiri ngaha yarakora neza ku buryo bwaho naho uzoba witavye umuremyi bazoza kugushingurana iteka apana kuvuga ngo wa mumenjara ngo aratuvuyeko dukore neza kugira ngo sosiyete tubayemo tubone neza kuko kanatsinda ugomba utunge canke ureke umunsi wewe uzaha kw'isi wavukiye mu nzu yubatswe n'uwundi muntu wapfukira muhira wapfukira ku bitaro wewe nta ruhara wabigizemo kugira uvyubake n'umunsi uzopfa uzokubakirwa inzu n'abandi bantu abantu mbere utanamenya kurya abubatsi iyo wavukiyemo atabo wabonye nirya bazogushinguramwo irya nzu ntuzokwigera ubamenya rero tureke kugenda turagara ngo ndatunze wiga uratunze barabigutice kuko nta kintu na kimwe uzovana no ngaha reka tubifashanyemo mugabo duhanurira abantu apana kurera amaboko dukore twese duteze imbere igihugu n'isi aho twayisanze twisunikire imbere mu iterambere abandi baze uhoraho ivyo yashatse ngira bizotubako nuko ibi ikibazo c'ubutunzi n'imishahara n'abayarondeye batayavanye mu mishahara bayarondeye mu bugwaneza ni vyiza utayarondeye mu bugwaneza naho nzobigusigurira ukuntu vyategerezwa kugenda nibaza yuko uwo ntahura kw'izi nyigisho ndaguhaye bibaye ngombwa naho ukazobandanya ubaza n'abandi bazobikubwira kuko sinzi byinshi cyane mugabo ico nzi ikintu cose gikozwe mu bugwaneza kiragenda neza yego reka tubashimire ukuntu mudusangije izo mpanuro n'akanya mwaduhaye sawa muragize neza